niyo mpamvu na Trump agerageza kwerekana ati ivyo by'uko mutora ayo mategeko ntivyari bikeneye kuko n'ubundi na jewe ndarusha yavuze ibiganiro bigamije guhagarika intambara ni mureke kwirirwa murampenera gafu inkoni igira iti na jewe burya ndaremvye naje n'ukuri aho bigeze ndifuza ko iyo ntambara bahagarara reka kurinda mwihaka amenyo reka kurinda kwiha amenyo y'abatwenzi nukuri byanse n'ubundi nta kundi tutiriwe turaca hirya no hino kurira niho ni ikintu gikomeye kumva yuko wananiye Amerika ukugwanya acitse intege si nyungu kuri wewe ni intsinzi kuri wewe yego cyane gose abagerageza kwanariza barerekana ko Trump ubwiwe atari umuntu amara igihe kirekire arindiriye ikintu. Ndabaramukije abakunzi mwese ba Paulo Cash Media ni Christabera Munezero ndi kumwe na mugenzi wanje Patrick Rusage Atangimana. Ni muri gwari kurikirane rw'ibiganiro twoma tubashikiriza imisi yose. Uwo musi kuvugana ku ngingo twari twavuze ibuza Trump novuga ububasha bwo gufata ingingo mu bijanye n'intambara. Twarabonye ko habaye matora ashaka kubimubuza y'Inama Nshingamateka. Uwo musi rero tuje kubabwira ico Trump yabivuzeko. Tubibutse yuko iyo ngingo novuga mu ncamake iyo ngingo ntiyigeze ayishima na gato abona yuko ariko nko kudeklara ko yananiwe mu ntambara yo muri Iran wewe yabonye ati ntibikunda yuko iyo ngingo ishaka kuja mu ngiro mugendi mu biganiro na Iran kandi novuga yuko ibiganiro ari bya nyuma wewe yashize ko akanta ati mu gihe ari biganiro bigamije guhagarika intambara yashizeho kandi ko muri commentaire yabiteye ko yavuze ko ari biganira ataco novuga ari amatora ataco yari amaze ari amatora yerekana urwanko bamufitiye wewe yavuze yuko ari urwanko rw'Abademocrate batamukunda badashaka ivyo agira. Yongeye ko kandi ko iyo ngingo womengo yoza kwerekana yuko badakunda igihugu badakunda ivyo umukuru w'igihugu ari we karakora ku gihugu cabo. Ivyo byose rero tuza kubirabira hamwe muri kino kiganiro ndabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda. Ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi. Mbega Patrick twarabonye icatumye iyo ngingo ija twarabonye igituma kandi Inama Nshingamateka twovuga ati ntiyarira gusema twarabonye ko hari ingingo kandi novuga Trump yarenze ko kugira abari we atangura intambara Inama Nshingamateka na nkenguza amateka bitari kumwe kandi twarabonye ico vyovyara inyuma y'ivyo novuga yizo ngingo hamwe zigiye mu ngiro. Mbega ubuhoho hari intambara muri Iran kandi ntirahera kandi niturabona n'ibiganiro umusaruro wavyo niturabibona ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabo entre yabo hagati yabo batanguye gusubirana. Mbega vyerekana iki kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyerekana iki kuri Iran? No kuvuga ego tugerageje kwanariza cyangwa gusesengura turabona ko kuva Donald Trump bonashima no kuri manda yiwe ya mbere guhera kuri manda yiwe ya mbere ni n'ubu wasubiye gutwara
abademocrate ntibagiye bamworohereza na buhoro. N'ingingo nyinshi yagiye afata novuga bakazigarariza, ni kenshi bagerageje no gutora novuga ku n'irya ngingo batoye higeje ku mugoroba, irya ngingo batoye yo kugabanya ububasha bwa Donald Trump bwo kuba yotera intambara canke ububasha yarafise mu ntambara muri Iran. Ni kuvuga ko irya ngingo batoye bari bamaze kuyigera amajanja inshuro zigera kuri 4 babigerageza. No kuvuga ko rero uno munsi rero basi novuga ko hagezaho wogira ni nkina, hagezaho yuko wogira ni guhangana vyeruye hagati ya pouvoir executif na pouvoir legislatif. No kuvuga rero uno munsi subwo bwa mbere rero novuga Inama Nshingamateka canke nkenguzamateka bagerageje kwerekana aho bahagaze, kubera ko mu ngingo Trump yagiye afata n'ingingo nyinshi bagiye berekana ko badashigikiye, mbere bakagerageza no gutora gutora amategeko cyangwa gufata ingingo nabo novuga zo guhinyuza canke izotuma ivyo Trump yabashaka bidakunda. Rero nicyo cyaciye gituma kenshi Trump yaciye akoresha ububasha bwose afise umukuru w'igihugu atatangura kuzaracisha hiwiwe. Turibuka neza yuko kuva igihe Trump twarabibonye kenshi afatiye ateye ubwoba Irani, akavuga yuko Irani azoyizimanganya, anovuga mu gihe Irani tokwemera kuja mu biganiro yuko ngazoyizimanganya ngagafuta icitwa iterambere cyose muri Irani. Ibigere byarateye uruhagarara rukomeye novuga muri leta, indari muri leta muri Amerika. Kubera iki? Nuko byaciye bituma benshi muri baje badepite abashinga amateka b'Abademocrate bace batangura kuduza ikindi kirego cyuko ngo Trump yabafise akabazo mu mutwe. Iyo bafise akabazo mu magara yo mu mutwe, bavuga ati kuri gihe ushobora kubaka kuvuga ibintu nk'ivyo, kuvuga yuko yofutanganya igihugu, kuko ni nyuma y'abandi bakuru b'ibihugu, abandi bategetsi bisi bari batangwa kubitera ivyatsi ivyo bintu, bavuga ati sigaho ivyo ntubahuke gukora ayo mashano, ntubahuke gukora ibintu nk'ivyo. Byace bituma indani muri leta ya Washington abategetsi benshi yaba abashinga amateka, abakenguza amateka, wanashima nabo umugambwe wiwe, benshi bagiye babitera ivyatsi bavuga ati birakwiye ko dusubira kwiga tukaraba mbega Amerika katuzakaye koba kameze gute mu gihe ko mu gihe Amerika yo ifise umukuru w'igihugu ameze nka Trump. Niyo benshi rero baciye batangura kuvuga yuko gashobora kuba afise akabazo ko mu mutwe, gushikaho na bamwe batangwe kuba kwemvuka 25e amandema, ndavuga ni itegeko abashinga amateka batora kugira ngo bashobore kweguza cyangwa kubogoza umukuru w'igihugu ave ku butegetsi. Ivyo byose byarabaye. Nuno munsi rero novuga ofete ukuntu ariko atwara no munsi novuga bisa nkaho Inama Nshingamateka ni cyane aba Abademocrate badashigikiye uburyo ariko aratwaramo. Rero niyo mpamvu rero bagerageza gukoresha nabo ububasha bahabwa n'ibwirizwa shingiro mu kugerageza novuga kumugabanya makare no kumugabanya ububasha kugira ngo ntibave bisanga igihugu yagitaye mu kaga. Mu vyo yashikirije yerekana yuko Inama Nshingamateka igizwe n'Abarepublike 4, novuga bari yovuga ko bari bamushikikiye mu Nama Nshingamateka, agaca avuga ngo abandi bose ngo n'Abademocrate. Numva ntiyitaye ku buremere novuga bw'ingingo yaba yararenze, ariko agaca avuga yuko ari urwanga. Mbega ni politike ni mucezo wa ndani? Ni kuvuga ko novuga ahanini bisanzwe nkuko bisanzwe bimeze. Igituma bijya bivuze ni kubera ko mu gutora abatoye mu bisanzwe abatoye babaye Abademocrate bose haca hiyongera ko n'Abarepublike 4, bica bituma rero amajwi y'Abademocrate aba menshi. Nuko byagenze. Ni kuvuga ko rero basi amajwi yo gutora abatoye abemeje iyo tegeko baca baba benshi bitewe nabo 4 biyongereye kuri ego cyangwa ku bemeje iyo tegeko. Ni ukuvuga ko rero ivyo niyo mpamvu agereza kwerekana ati
kibi cyose kijewe izi ngingo Abademocrate baranyanka batiza kumwanga kuko nabakeba n'abapoza yego n'abapoza biwe batiza kumwanga nyine bavuga ati ahubwo nibikunanire tuvuga ati abantu byabananiye navyo bashoboye nico ni ukuvuga niyo mpamvu rero uno munsi basi nabo ba republike irati nabo ba republike bavuga ngo bamushigikira biramaze kugaragara ko harimo n'abatamushigikira hariho benshi bavuga ati kuko nimwe twaboneje ejo twarabonye yuko atanumwe nabo bamushigikiye nabo umugambi wiwe nta numwe yifuza ko Amerika yoguma mu kagira imwe no munsi akaga kakomotse ku ntambara Trump yasomborokeje muri Iran bose babona ko intambara ikwiye guhagarara intambara ikwiye guhera wanashima na Trump ubwiwe nkuko yabivuze nyene aho yari karagerageza kwishura arerekana ishaka ariko arashira mu guhagarika intambara nico gituma yavuze ngo ntibashobora gufata iryo tegeko mu gihe ari mu biganiro bishira guhagarika ni ukuvuga mu bundi ugerageje kwanariza iryo jambo rya Trump yavuga ati nibabireke bigire bishike nibareke kwerekana nibareke guta ubwoko kandi nibareke kwerekana yuko umengo ni imvu zabo ati naje ubwanje nari azoshike ku kintu avuga ati yari jewe cyane gose kujya kuntu nawe yabagirije ibintu bakunda igihugu nuvuga ariko agerageza kwereka avuga ati muriko muratumara amazi muriko muratuma amakunga abona yuko muriko muratuma amakunga abona yuko byatunaniye muriko muratuma amakungu yari yizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakungu yose abona ati hera abana ca gihugu cyari intangarugero intangakarorero icyo abandi bose bari bafatiye ko mu ntwari tunganije neza raba nabo bitanguye kubananira ikindi naco yoba yabonye yuko ubushobozi bari kwaramukura koko yavuze ngo yashizemo ngo yuko ngo ari gihangange ibintu yakoze ari byinshi ati none gabasha kukanyuma bagire bankure ko ubushobozi bwose mfise urumva ego cyane gose mu bisanzwe Trump ubwiwe ugerageje kuraba ukugene yagiye atwara Amerika kuva muri manda yo ya mbere na manda yo ya kabiri ego manda yo ya mbere ntago yigeze yigaragaza nk'igihangange mu bya gisirikare manda yo ya mbere yakariye abimukira cyane ego wawe yatuka ngabimukira bava mu bihugu bya Afrika na Haiti ngo ni micafu no kuvuga ico gihe yakariye cyane bijana abimukira ntabwo yigeze yinjira mu by'intambara mu buryo bweruye ntabwo yagiye byinjiramo cyane mugabo ibijanye no kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye abizanye ufite iyi manda ya kabiri kubera iki ni kuvuga ko kuva gishika ku butegetsi kuri manda ya kabiri yaravuze ko yipfuza ko Amerika isubira kugira ijunja n'igihagararo yahoze ifise kuva kera Amerika ya kera rero yari karavuga ni ya Amerika itatinya gutabagura ubundi buhugu ya Amerika yatabagura Iraq ya Amerika yatabagura Libya ya Amerika kandi itaraba ivy'amategeko ivyo yumviriye cikora ivyo yumviriye avuga ati tabura girane ni uvuga ko yashatse kwerekana ati hariho ibindi bihugu biriko bishaka kutuganza kandi ariko tutegereza kubana yatuba umupolisi w'isi nivyo rero Trump yashatse gusa nk'ugarukana ico ciyumviro twarabonye mu biganiro byatambutse yashatse kugarukana iyo ideology yuko Amerika isubira kugira ijunja no gutera ubwoba ibindi bihugu byose byo ku isi novuga amaze kuzana ico ciyumviro aho rero nyene byaciye bituma novuga yarahejeje kugwiza amahigwe mabi yaraheje kwigwiriza kamahigwe mabi kubera ko abatavuga rumwe nawe Abademocrate baca bavuga ati sefini harabonetse ikintu tuzomuhora kubera iki ndikuvuga no munsi ibihugu nka byose biramaze gutera imbere mu bya gisirikare biramaze gutera imbere mu bijanye n'intwaro ibi na biriya ni bimwe rero abandi bakuru b'ibihugu nk'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa yavuze ati yabwiye Trump ati ntihari byinshi bikwiye yuko muja mu ntambara mupfa ibintu nka bike mu gihe tugeze ibintu nka bike si ibintu byo kuja mu ntambara basi ni kuvuga Trump wogira ama ideology yiwe
nayo gusubiza isi inyuma mu gihe c'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi kuko ico gihe Amerika nta bindi bihugu wovuga ngo vyarayizibe ariko ubuye tugiye kuraba na Amerika ivuze hari ivyo vuga hari ibihugu nene Iran ntiyavyerekanye yavyerekanye urumva ntibishobora kuba nkuko vyabaye kera mu gihe yari kiri ku rutonde rwa mbere ubu rero ntibigikunda niyo mpamvu rero n'abashinga amateka bagerageza kwerekana ko ubu kuko baravyerekanye inshuro nyinshi bavuga ati ubu ibibazo Amerika ifise uravye ingene bingana ugaca wongera ko n'ivyo kuja gutera intambara mu bindi bihugu ivyo nibisubiza inyuma iterambere ry'igihugu kandi vyaragaragaye nuko vyasubije inyuma iterambere ry'igihugu ariko basubiza inyuma novuga apana bobo kubwabo kubera ko ari abakuru ahubwo n'igihugu bwabo baratweretse yuko intambara Amerika yakoze oriyo nubwo ego isi yose yarayigizeko ingaruka mbi ariko nayo nyene ubwabo barabonye yuko hariho ibyahindutse cyane gose cyane gose kubera ko nimwe twavuga kubera ko Trump we yarazi yuko Trump we yarazi yuko intambara ateye izomara nk'indwi zibiri mu gihe nyuma y'indwi zibiri intambara izobiheze intambara ikabigira igere mu mezi 4 arenga ivyo rero byaciye bituma bavuga ati none ya Amerika twari tuzi iri inaniwe no gutsinda intambara inaniwe no kumara intambara inaniwe ibintu byose yashaka nta na kimwe yashitseko ivyo rero byaciye bituma abamugwanya abatavuga rumwe nawe bavuga ati navyo ushoboye duza amaboko wemere ko intambara yakunaniye hama tubandanye n'ibindi kandi nawe nyene yaciye acika intege kuko cyane gose ikintu wizeye kuzofashwa ugasanga uri mu muje nyene bica biguca intuze novuga gute ingufu kandi umwansi wawe nawe bica bimuha ingufu cyane gose abagerageza kwanariza barerekana ko Trump ubwiwe ari mu bantu ndabivuga gute bari impatient atari umuntu amara igihe kirekire arindiriye ikintu n'umuntu wafite ukuntu asanzwe yimereye n'umuntu ikintu ashaka agikore gihere mu gihe ari ibintu bizomara igihe kirekire abona akaba ari karahomba kuko asanzwe ari n'umumiliyarderi n'umu homme d'affaires n'umugwizatunga rero ni wa muntu avuga ati ikintu nshoyemwo amafaranga mbona inyungu mugihe ibintu nzomara igihe kirekire n'ubundi nguma mpomba ntakaza nicyo cyaciye gituma rero ubona yaciye atangwa ubwo nyene twisanga ariko ategeka Iran ngo intambara ihagarara ibintu byatangaje benshi bigatangaza mbere na Israel kuko Israel yari izi yuko izobandanya Amerika izoherekeza Israel gushika batembagaje Leta Islamique mugabana ko Amerika yamaze kuva mu ntambara ivuga ati twifuza ko intambara ihagarara ubu rero nkuko mubona ibi kibazo gisigaye kuri Iran nizigaye kuvuga ati yego ndavyemeye ibyo dusaba reka tuvyumvikana byose intambara ihere kuvuga ko rero niyo mpamvu na Trump agerageza kwerekana ati ivyo by'uko mutora ayo mategeko ntibyari bikeneye kuko n'ubundi na jewe ndarusha yavuze ibiganiro bigamije guhagarika intambara ni mureke kwirirwa murampenera gafu inkoni igira iti najewe burya ndaremvye naje n'ukuri aho bigeze ndifuza ko iyo ntambara bahagarara reka kurinda mwihaka amenyo reka kurinda kwiha amenyo y'abatwenzi n'ukuri byansi ubundi nta kundi twigeze mu ntangamarara tugeze kuvuga ati hari ico vyerekana kuri Amerika urumva ico vyerekana kuri Amerika nuko biboneka yuko ibintu biriko bifata iyindi ntera biriko bifata iyindi ntera twovuga tutababariye Amerika irikirananirwa ikirananirwa ikiri naco sukunanirwa gusa biriko hariho amabanga menshi ariko arasohoka bica bituma tubona twe tuzi yuko novuga yateye intambara hari abatabishaka kandi twe tuzi yuko yamaze kurenga amategeko y'intambara kandi twe tuzi yuko yari gutegereza gusaba uruhusha inama nshingamateka n'ingoza amateka bakanza bakamwemerera ivyo navyo yari yakoze ivyo byose rero kuvuga ko ni bya bindi iyo umuntu ari mu gashabu canke iyo umuntu avuga ati narengewe hari ibintu byinshi acashira ku mugaragaro nivyo zaciye bisakare inama nshingamateka yaciye ati ubu rero
rero aho bigeze reka dutore itegeko rituma intambara ihera apana ko tuguma mu nkinamico ngo ibiganiro biratanguye ngo biraheze ngo ibiganiro ngo vyanse ngo birahagaze duhagarike burundu dukurikije ikibwirizo shingiro bivuga. Yego nkuko nariko ndabikubwira twavuze ati hari ico vyerekana ku mpande zose tutiriwe turaca hirya no hino kurira niho ni novuga gute ni ikintu gikomeye kumva yuko wananiye Amerika ukugwanya acitse intege si nyungu kuri wewe ni intsinzi kuri wewe ni kuvuga ni intsinzi kuri Iran kandi urumva Iran novuga ivyo yatanguye isaba ivyo yatanguye kandi yerekana yuko iri kirarenganywa yaravuye kwija yego kandi birerekana ko n'abanyamerika benshi nta guciriyemo Barack Obama yarigeze gushikiriza yaragize kugira icyo shikirije ku intambara joge yavuze ati abanya-Iran nibumve ko twebwe abanyamerika tutabanga twebwe ntitwanka abanya-Iran abanya-Iran ni batahure ko twe tutarabansi babo ahubwo umwansi w'abanya-Iran ni Trump wenyine icyo gihe nicyo yashikirije acavuga ati Trump yarakwiye gutahura impamvu abaperezida bose batwaye imbere yiwe abaperezida batwaye imbere yiwe kuva Eta Islamique ibayeho muri Iran impamvu abaperezida bose atanuwe yigeze yubahuka gutera Iran yego kandi birumvikana cyane gose. Tubashimire rero mwebwe mwese mubandaye mudukurikirana mubandaye mukurikirana Paulo Cash Media ni mu biganiro novuga bikwiye gushigikirwa ni biganiro novuga muramenyereye information zica ku mbuga ngurukana mu mezi zitandukanye ariko twobizeze yuko ari abamakuru abayizeye ego cyane gose afise novuga ishingiro. Ego tubandanye tubasaba mande mudushikira mugire sabone mu partage inkuru zacu zishike kure turabashimiye dushimire na mugenzi wacu tuma amajwi n'amasanamu bashikira inyuma ya kamera Kesi Alban ikora neza turagushimiye. Patrick hari akajambo kanyu mufise woshikiriza? Ego akajambo kanyu marashikiriza nuko iyo tubona uko tubona biko biragenda abantu novuga twohava twizera ko iyo bica hose intambara ishobora kuba yohagarara amahoro agasubira kuboneka bya bitoro vyugaraniwe hakurya ya Hormuz bigasubira kurengana agatoro kagasubira kuzimbuka mu isi no mu Burundi turimwo. Ego tuvyizeye cyane. Yari Christa Bera Munezero nari kumwe na mugenzi wanje Patrick Lesage Atangimana nawe ubutaha ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero ni iyi mubona iri kiraca munsi.